Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane mwebwe bakunzi b'iki kiganiro citwa ngo ni utuntu n'utundi gisanzwe gicishwa gitambutwa ku rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV rukorera hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi harimwo YouTube, Facebook, WhatsApp page canke TikTok naho nyene wanditsemwo Ntambwe Idahita TV uca ubona ibiganiro duhora ducisha kuri izi mbuga zacu. Ni jewe Janvier Manirambona nsanzwe ndabatunganiza kino kiganiro utuntu n'utundi n'ibindi biganiro bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV. Nkaba ndabahaye ikaze nongera ndabipfuriza kugubwa neza no kururanirwa kurondera muronka mu byanyu no mu banyu aho muherereye aho muri ano masaha. Birashoboka yuko bitameze neza, birashoboka yuko wewe uri kurankurikirana uri kuca mu bihe bitoroshe bivanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ihindagurika ry'ubuzima, ariko mugabo wihangane mw'isi mu buzima byama byabaye niko bigenda. Uyu munsi biranka ariko ejo bigakunda, uyu munsi biragorana ariko ejo bigacamwo. Uyu munsi urateka umutwe ukankagusha ukanka no gupfuba ibintu bikaba nabi ariko ejo wateka umutwe bigakunda, waceza idiri igacamwo. None rero nuko ibihe bigenda bikurakuranwa ku mwana w'umuntu, ibihe bigenda bibisikanya, hakabaho ibyiza hakabaho n'ibibi, hakabaho ibihe by'umunezero hakabaho n'ibihe by'umubabaro. Hamwe umuntu anezerwa ahandi akababara, niko hari indirimbo abaporoti bakunda kuririmba muranumva mwayo majambo ngo ibihe bigenda bikuranwa ku mwana w'umuntu, hamwe aranezerwa ahandi akababara. None rero ngarutse kugira ngo dusangire igice ca kabiri c'ibiganiro bivuga kuri kameremere muntu. Kameremere muntu kuvuga ngo temperament umuntu usanga afise. Iyo kameremere muntu rero twabonye yuko ziri ubwoko bukuru cyangwa se ziri mu migwi mikuru ine. Ubuheruka twarabiye hamwe umugwi umwe wa kameremere muntu. Iyo kameremere muntu twabonye ari umugwi w'abantu bitwa ngo ni abasangwe, abantu bafise amaraso ashushe, abantu bavuga ngo bashwashwanutse bacaputse, rumva nyene abantu nyene bavuga ngo barurumba batwarira hejuru, bihutisha ibintu, abantu nyene bavuga ngo sinzi nyene babangutse mu byo bakora byose no mu byo novuga ngo bijanye n'inyifato yabo, ibintu nyene nk'ivyo. Muri kino kiganiro cacu c'uno munsi tugomba turabire hamwe igice ca kabiri, ariko mugabo kandi hagati aho twagomba dutumirira abantu bose ari bashasha kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV, tubasaba kwiyabonesha mugafyonda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, kugira ngo bikunde ibiganiro byacu dushikiriza muze murabironka. Turafise ibiganiro bitari bike dushikiriza ngaha ku munsi tubashikiriza amavideo atari musi y'abiri, kiretse n'imiburi yo byagoranye. Murumva yuko rero nk'iyo haheze indwi yose utaravye video nimwe mu mavideo tuba twashizeko, urumva ko haba hariho amavideo arenga 18 ashobora kuba yamaze kuja ku rubuga mu ndwi yose. Muri ico gihe urumva yuko nyene inyigisho turabira hamwe muraheza mukazihomba. Dufise rero ibiganiro bitari bike harimo kino kiganiro utuntu n'utundi. Dufise ikiganiro citwa Yaga Muganga tuvuganamwo ibijanye n'amagara y'abantu. Dufise kandi ikiganiro citwa Igitondo Gishasha, ni ijambo ryo mu gatondo ryo kuzirikanako canke impamba y'umunsi. Hanyuma turafise n'ikiganiro citwa Umutima w'ubugingo, gifise intumbero yo kwigira hamwe ivyigwa ndoramana, inyigisho za Bibiliya, ibintu nyene nk'ivyo. Kandi ico kiganiro kiramaze imisi kiratambutwa coco bivanye n'uko uburyo twifuza kubikoramwo budakunze kutworohera bivanye n'imyanya na kano kazi ka misi yose mubona. Aha ni muri farumasi kaze kinama, umuntu akora kuva mu gatondo gushika mu masaha 4 zirenga, bere saa 5 ugasanga niho umuntu agiye kugodoka. Murumva yuko rero imyanya yo gufata ibiganiro ntiyoroha. Ni nayo mpamvu mubona ubu twahisemwo novuga ngo guhaguruka duhitamo gukorera ibiganiro ngaha nyene ku kazi, naho bishobora gusanga kumbure amajwi aya canke ayandi araduciriyemwo, imiduga irengana, abakiriya bakaza, umuntu akabanza akabakira agahagarika video, hanyuma umuntu akagaruka aje kwakira umukiriya agasubira akabandanya. Murumva nyine ni gukora mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, mu gihe ciza no mu gihe kibi, mu gihe kigoye no mu gihe coroshe, kugira ngo mpaka turabe yuko iri yerekwa twumva mu mutima wacu
ritohagarara ribandanye, kandi tumaze kubona ko bifite akamaro kadasanzwe, aho abo tubisangiza bihora bibafasha, bahora batwandikira badushimira, badusiguza, batubaza ibi na biriya ku bijanye n'amagara y'abantu, ku bijanye n'ibiganiro bitandukanye tugenda ducisha. Murumva rero yuko kubireka si uwo muti, ahubwo kubibandanya igihe cyose byakunze ni uwo muti. None rero turabaha ikaze, kandi iyi ni farumasi ikaze k'inama iri nganye novuga ngo hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova ku Gicumbi, iruhande ya Nueva Vista canke ya Ave Marie. Nibaza yuko abatari bake muca muhumva, mwumvise Nueva Vista mukumva Ave Maria, mukumva n'iyi ngoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova, bica bikunda ko muca muhabona. Mukaba rero muri no micungararo, turabahaye ikaze kugira ngo tubakire, tubumvirize, tubatunganirize bivanye n'imiti mwandikiwe, canke hari n'igihe biba ngombwa ugasanga si mpaka mugende kwandikisha bivanye n'ikibazo kiba gihari, kuko hariho ivyo umuntu aba ashoboye kwitunganiriza hatarinze gusabwa ibipimo canke ibindi vya hariya na hariya. Hari ivyo usanga umuntu ashoboye gutunganya umuntu atarinze kuja mu Buhindi hanyuma akabitunganya. Niyo mpamvu rero urumva usanga muri kino gihe bifasha cane rwose kuba wo kwitura umuntu akora muri farumasi, kubera yuko aba yakurikiranye ivyigwa vy'amagara y'abantu, gutyo biraheza bigafasha. None rero sindabarambire mu majambo menshi, bashasha mwiyaboneshe, mucende kuri sabone canke subscribe, mwemeze kuri iyo nkengeri canke se kuri iyo nzogera, mwemeze yuko mushaka yuko ama notification yose azohora bashikira, gutyo ibiganiro byacu muzohora mubironka atacamira. Kandi twiteze yuko aha hantu hagiye kuzoshishikara kubashikiriza ibiganiro bitari bike bishobora gutuma mugirane muronka ubumenyi butandukanye, ubumenyi butari bumwe. Iki kiganiro rero ni ikiganiro utuntu n'utundi twigiramwo ibintu bitandukanye, ubumenyi butandukanye, impanuro zitandukanye zihuye n'ibikunda kuba mu buzima bwacu bwa misi yose, zishobora kutworiyana, kutwereka uko twokora ibintu, uko twokwifata, aho twoca, aho twoja, ingene twoshika kwihangiro twihaye. Kino kiganiro gitumbereye rero impanuro muri rusange n'ivyigwa muri rusange byoduha ubumenyi, kandi bikadukosora, bikanatufasha kumenya ingene dukwiye kwifata. None rero muri kino gice ca kabiri ca bino biganiro bivuga kuri kameremere muntu, ni umugwi wa kabiri tugomba kurabira hamwe, novuga ngo uhurikiyemwo abantu bita ngo ni abakolerique. Kolerique nizera ko ari ntuzeye, novuga ngo adjectif igizene igobotowe mw'ijambo canke mw'izina rivuga ngo colère, ishavu. Abantu baba kolerique rero n'abantu urumva bakaza ishavu, n'abantu bashungumirwa n'ingoga, n'abantu bakara, n'abantu novuga ngo urumva nyene novuga ngo nta burofa n'atanumwe akwiye kuba novuga ngo afavoriza ivyo ari byo byose, ugasanga nyene ntagize nte, uko murazi bavuga ngo ubuntu burihaba. Rero abakolerique nibo twagomba turabire hamwe, aba bantu bakaza ishavu, aba bantu barurumba ukuntu bameze. Iyi temperament y'abakolerique canke cyo twavuga ngo être coléreux et irritable, ni abantu ngo bashavura cane, ni abantu bakaza ishavu cane, n'abantu usanga bafise ishavu ryogurura indege, kandi n'abantu ngo bari irritable, n'abantu zimwe novuga kuvuga ngo bibirandamuke, mugabo novuga ngo baterana imiragwe, ugize n'akantu gato usanga akugururira nka hariya akagukomora umukomo, ikijambo swati cyo kugutuka, cyo kukubwira nabi, n'abantu urumva nyene bashungumirwa. Hanyuma kandi urumva nyene iyo irritabilité ni kujya kuntu usanga umuntu ahari aguma avurugana n'abantu, usanga novuga ngo yishavuza yikazakaza, ariko mugasi novuga ngo abayikazakaza cyangwa ngo abayishavuza, kuko aba ariko ameze, abasanzwe ari umuntu afise iyo kamere yo gushavura, yo gukarakara, yo gushwana,
ugasanga ahantu hari hamaho imidurumbanyo, yama aradurumbanya ibintu, novuga ngo ni kivuruga. Hari igihe uzavuga ngo kivuruga, ngo une kivuruga wanje kubera ngo aramvuruga, arakuvuruga canke aravurugana mu mutwe. Rero uyu muntu w'umukorerike nuko kuntu aba ameze. Hanyuma rero nico kintu twagomba tugire twagomba turabire hamwe muri kino kiganiro, aho usanga abo bantu nyene usanga bagize bakara cane, bashavura, bashuha nk'isafuriya, ugasanga nyene abantu nyene kumbura novuga ngo usanga bigoye kubana nabo bivanye n'urugero baba bashavuyeko. Kandi murumva yuko ishavu nyene canke gushavura cane, gukarirwa n'ishavu bishobora gukwega ibi canke biriya. Nuko none rero twagomba duce turabira hamwe nkuko twabigize, turabire hamwe mbega nizihe nyungu ziri mu kuba muri uno mugwi kameremere muntu canke ivyo twavuga ngo ni temperament. Ngaha tugomba turabire hamwe inyungu dushika kuri 5 nizo turabira hamwe z'abantu bari muri uno mugwi, kuko nta kintu na kimwe kibura iciza bivanye n'umwanya gikozwemwo. Kugwana bivanye n'umwanya umuntu agwanyemwo biraba vyiza, kandi kugwana bivanye n'umwanya bibayemwo biraba bibi. Nigeze kumva umuntu umwe bavuga ngo yari umukizwa kandi cane gose, hanyuma rero bariko batwereka ingene rimwe na rimwe umengo ijambo ry'Imana tubwira ibi canke biriya, ariko mugabo hariho lo context usanga umengo sivyo bikenewe. Ati uwo muntu yari yarize karate, afise namba y'isentire noire, ntumbaze ibintu nyene nk'ivyo, ngo ashika ahantu bariko bararenganya umuntu, bamwiba, bamukubita, bamugirane, bamubangamira, hama wa muntu n'umukizwa. Hanyuma kandi maze kuvuga ngo guhora n'ukw'Imana, araraba none ga jewe ndashoboye kumutabara, ndashoboye bajya abantu kubakubita, ndashoboye kugirane, none ndekerane kugira ngo yaciye yaduka abantu abakubita ingumu, kubita imigere ingumu iki nyene byane byo bakarate kamayibona nyene, arabacangacanga abakubita, arabashwanyuza n'ibyo bari batwaye wa muntu bari bamunyaze, aragirane, arabibaka, arabimusubiza, aramujana, aramuherekeza, amushikana muhira. Abantu bakaba bavuga bati none mbega muri ico gihe yaracumuye canke ntiyacumuye? Muravyumva rero bivanye n'uburyo ikintu kibayemwo, ikintu cyose kirashobora kugira ingaruka nziza canke inyungu, canke kikagira uruhombo bivanye n'uwo gihombeje. Kuko murazi ko bavuga ngo uwo rudahitanye ruramuhitaniza. Kuri bamwe rurabahitaniza, ku bandi rurabahitana kubera ko rubahombesheje ibi canke biriya. Mu yandi majambo rero urumva bivanye n'uruhande umuntu ahagazemwo, ashobora kwemeza yuko habayeho guhomba canke habayeho kunguka. Bano bantu rero kimwe mu bintu novuga ngo ni inyungu kukuba umuntu ari muri uno mugwi, ngo nicuko usanga n'abantu baba optimiste. Abantu baba optimiste naho narabasomeye aka definition narondeye gasigurira ibintu byo kuba umuntu ari optimiste. Mu kiganiro cy'ubuheruka twabonye yuko ari avoir tendance à voir le bon côté des choses et à espérer un résultat favorable même face à l'adversité. Bagomba kuvuga yuko ngo umuntu ari optimiste ni umuntu aba agizene mu byo akora wewe, aba abibona mu nzira nziza, abonamwo réussite, ntabonamwo échec. Ibyo abona, ibyo ariko arakora, imigabo n'imigambi bariko aragira, bariko ararangura, ayibonamwo novuga ngo iki, novuga ngo ibyiza, aba abona yuko ari mu nzira nziza. Ico akora n'ahaba yashavuye akibona, abona ko ariko agikora mu nzira nziza, abona yuko wewe ariko abikora neza. Kandi uyu muntu ico akora burya cose n'aho abantu bakibona nabi uko canke kuriya, ngo burya ngo agikora afise ivyizigiro canke yiteze kuronka umwimbo, yiteze kuronka un résultat favorable même face à l'adversité. Naho yoba afise abamugwanya, ibimugwanya, ibimubera intambamyi kugira ngo ntashike kuri iyo ntumbero canke se kuri ico kintu agomba gushikako, uyu muntu ngo aba ari optimist. Ni umuntu aharanira gushika ku ntumbero, aharanira gushika kuco yiyemeje, aharanira kandi kubona le côté positif, le bon côté des choses mu byo ariko arakora,
abona yuko ari mukuri. Iyo ariko arabikora abikora ari convaincu ko ari mukuri, kandi aba ibimugwanya n'abamugwanya, abamupinga, abamuvuga, abamutyoza, ivyo ntaco biba bimubwiye, aba ahagaze neza muri iyo sansi. No kuvuga rero murumva yuko uko kuntu ariko aba cholerique nabo nyine baba bameze, aba bantu bafise kamere mere muntu, iyo temperament yo kuba cholerique niko baba bameze, abantu bashavura cyane, abantu bagirane, bari irritable. Ico kintu naco ngo ni kimwe mu bintu novuga ngo vy'inyungu by'amavantage bibaranga. Ikindi kintu naco kibaranga bano bantu bavuga ngo aba cholerique ni icuko ngo ari abantu bari confiant, no kuvuga confiant umuntu novuga ngo wogirira icizere, wo kwizera, abantu novuga ngo bafise confiance, novuga ngo mani majambo badahemuka, abantu novuga ngo nabo novuga ngo bagirana gabasha bizera, novuga ngo bashobora kugirira umuntu confiance, n'umuntu ashobora kukwizera, ashobora kukwemera, kugirira icizere, kandi n'umuntu nawe wogirira icizere, wo kwizera, wo kwemera. N'abantu novuga ngo badahemuka nyine umuntu ari confiant, n'umuntu nyine numva nyine ushobora kugirira icizere, ukagira ukaba wo muzeza ikintu, wo muzeza amabanga, wo muzeza igikorwa kanaka. Ikindi naco ngo ni uko ari abantu bari fort et décisionnaire, n'abantu novuga ngo bikomeje, bakomeye, batajegajega, badahugumbwa, novuga ngo badahungabanywa n'ico cyo cyose, badapfa guhungabanywa n'ibihe, badapfa guhungabanywa n'amajambo, badapfa guhungabanywa n'intambara n'ivyo bariko baracamwa, badapfa guhungabanywa n'akariko kose. N'abantu bahagarara neza, novuga ngo bahagarara bwuma. Hanyuma kandi ngo bari décisionnaire. Qui est décisionnaire? N'umuntu agize afata ingingo. Iyo bafashe ingingo barayihagararako. N'abantu urumva nyene bashobora gufata ingingo, akavuga ati iki kintu kimeze uko gitegerezwa kumera gutya, kandi aho nuko ngenda numva n'abantu badecide, n'abantu bafata ingingo. Keneye umuntu ashobora gufata ingingo mu bihe bigoye, mu bihe kumbura bimeze uko canke kuriya. Aba bantu ngo n'abantu babasha gufata ingingo, afashe ingingo arayifata kandi akayihagararako, ibintu nyene byiyemeje akagira akabishika ko. Nimba agusezeraniye ikintu, agafata ingingo yuko azo gukorera ikintu kanaka, umenye yuko agihagararako, akagikurikiza. Kuko murabona ibi bica bigaruka bikaja muri kakano kari yako kuba umuntu ari optimiste, umuntu ikintu agikora akibonamwo le bon côté, kandi akagikora yiteze umwimbu, kuvuga yuko yiteze ko kizogenda neza, kizocamwo ibintu nyene nk'ivyo. Izo novuga ngo ni inyungu zibiri canke mbere zine, kuko tuvuze confiant, ngene ari umuntu ushobora kugirira icizere, kandi nawe ashobora kugira kwizera umuntu, akamugirira icizere, naho wumva yuko iyo bitagenda neza naho ashobora gushavura ukuntu nyene mu buryo bugize. Hanyuma tunikora umuntu ari fort, akomeye, ahagaze, adapfa guhugumba, adapfa kujugumira, adapfa guhungabanishwa n'akantu kariko kose, kandi tunikora umuntu ashobora gufata ingingo décisionnelle. Nuko hanyuma rero ikindi kintu tubonye ngaha tugomba turabira hamwe nako, ikintu novuga ngo mbere muri ibi tumaze kuvuga bingahe bine kigira gatanu, nuko ngo ari umuntu ari autosuffisant. N'umuntu ngo yumva kumengo arikwije, abaho ubuzima aba yumva ko yikwiye. N'umuntu mu yandi majambo tuvuze ko ari umuntu ari autosuffisant, n'umuntu yumva ko abumbwe nuko ameze n'ibyo afise, aba yumva ata mpamvu yo gusegerereza. N'umuntu aba yumva ata mpamvu yo gusegasega abantu. N'umuntu urumva nimba gahuza gafise ari kamwe, wewe karamubumba, arumva yuko yikwije, arumva yuko ataco akenye abuze, ngo ni kubera yuko afise agahuzu kamwe. Uyu muntu rero birumvikana ko ari umuntu
birumvikana ko ari umuntu adapfa kugaragaza intege nke ziwe, ni umuntu adapfa kugaragaza ubukene bwiwe, ni umuntu adapfa kugaragaza kumbure yuko naho yoba yanabura yawe tunabimenya, naho yoba kumbure yabuze agasabune utobimenya, naho yoba yabuze ikintu yatakaje amahera utobimenya. Kubera iki? ari umuntu yikwije, n'umuntu adapfa kwerekana faiblesse ku bandi, adapfa kwerekana yuko ahajije iki, akenye iki, abuze iki. Ni umuntu aba yumva uko kuntu ari n'ibyo afise uko biri kose cyangwa uko nawe ari kose, aba yumva ko bihagije, aba yumva ko ubuzima bukunda, aba yumva ko ubuzima bushoboka, ashobora kubaho muri ubwo buzima nyine, muri izo condition. Ibyo adafise ntabyo afise, mugabo azobironka, akumva yuko ari autosuffisant, akumva yuko yikwije, akumva yuko n'ibyo afise bigize ntibimukwiye. Ikindi kintu turi buvuge yuko ngaha kigira kangahe, kigira gatandatu, ni icuko uyu muntu ngo aba ari courage et audacieux. Uyu muntu nuko ngo aba ari umuntu w'umwete kandi arinda, adatinya, ntatinya urukanje, ntatinya ibibazo ahuye navyo. Hahandi usanga ari abantu ahuye n'ingorane acagira ante, aca watinya agira ante. Uyu muntu wewe ntabagize ntaba ari umuntu atinya ibyo ahuye navyo, ibyo aciyemo, ibibazo agize, aba ari umuntu agize ente, novuga ngo ahangana n'ibibazo uko biba bije kose, aba ari courage, afise umwete, afise ishaka, afise ubwira, ariko kandi afise ubushizi bw'amanga, ntatinya, ntatwagwa n'ubwoba. Ni umuntu agize ahagarara neza kandi akavyifatamwo neza. Ikindi kintu ngahe naco tugomba duca dusozera ko mu kuvuga ibi bintu by'ama avantage, duca tubona gutandukira ku ma faiblesse cyangwa se ku ruhombo cyangwa se ku bubi, ku madefo y'abantu bafise cyangwa se bari muri uno mugwi w'abantu bari colérique. Nuko uyu muntu ari colérique bavuga yuko bafise une forte détermination kandi bafise une forte volonté. Uyu muntu rero ameze gutya no kuvuga yuko n'umuntu yidetermina, n'umuntu yiha ihangiro, n'umuntu novuga ngo yiha intumbero yico agomba gushikako, akiha novuga ngo vision, imbona kazoza y'ibyo yipfuza gushikako, y'ibyo yipfuza gukora, hanyuma kandi agaharanira na ntaryo kubishikako, kubishira mu ngiro no kubigenda. Uyu muntu abafise rero une forte détermination, ukwiyemeza kudasanzwe, abafise novuga ngo ukwiyangaza kudasanzwe mu kintu akora. Ikintu cyose akora, imyifato yose yifata, ari determina, arafata ingingo, hanyuma akiyemeza, novuga ngo agahaguruka ico kintu, novuga ngo akagihereza ko umutima wiwe n'ubwenge bwiwe bwose n'umwanya wiwe. Ni ukuvuga yuko iki kintu agikora we wese, novuga ngo atisigarije n'akantu na gatoya. Hanyuma kandi baba bafise une forte volonté, baba bafise ugushaka, baba bafise novuga ngo ishaka, baba bafise ugushaka ikintu ntakijamwo atagishaka ntagishaka, mugara n'inziyemeza ikintu kukijamwo, akijamwo avec iyo volonté, novuga ngo une forte volonté. Uyu muntu akora ikintu avec ugushaka, ikintu yemeye gukora agikora atagahato, agikora novuga ngo agikorana ugushaka gukwiye kuzuye. Ibi bintu byose tudondaguye rero ni inyungu zirangwa cyangwa se ziranga abantu bari muri uno mugwi wino kamere muntu twita ngo ni temperament colérique. N'abantu bari optimiste, n'abantu bari confiant, n'abantu bari fort, n'abantu bari décisionnel, n'abantu bari autosuffisant, n'abantu bari courageux, kandi n'abantu bari audacieux, n'abantu kandi bafise forte détermination, kandi n'abantu bafise forte volonté. Izi ni inyungu zigize cyangwa zerekana abantu bari muri uno mugwi w'iyi kamere muntu, kameremere muntu y'abakolerique. Twagomba rero mu guhava dusozera
munyemerere turabire hamwe rero ama faiblesse, uruhombo canke ububi canke amadefo canke ingorane aba bantu bakunda kugira muri societe, kuko dufise intumbero yuko mwumva buri mugwi wose ingene umeze, ibiwuranga, abari muri wo uko bameze n'ukuntu bifata, kugira ngo umenye ingene ubana neza n'uyo muntu wisunze ukuntu ameze. Ivyo bintu vy'amakote faible, ivyo bintu vy'amafaiblesse, ivyo bintu bikunda kubagora, ayo madefo akunda kubabonekako, nawe iyo mubana nawe ushaka ko mubana neza niyo uca umurinda. Hahandi bimukarira, hahandi bimugorera, nawe ucugira ntumenye ingene umwirinda, ukamenya n'ingene umukingira. Inyishu sukumuvuruga, inyishu sukumwigizayo, sukumucira umukenke, sukumukura mu buzima bwawe, sukumwirukana, sukuvana nawe, nimba ari umugabo wawe canke ari umugore wawe, inyishu sukudivorsa nawe, ariko inyishu no kumenya ingene ubana n'uyo muntu, no kumenya ingene wifata mu mubano mubana n'uyo muntu, no kumenya ingene ubikwiye kugirane kumubanira neza. Rero turabire hamwe les faiblesses z'abano bantu. Faiblesse novuga ngo ni ya mbere muri zino faiblesse tugomba kuvuga, ni yuko ngo bafise une agressivité violente. Aba bantu bari aggressive, n'abantu novuga ngo basinda kandi bakara, novuga ngo bashwana, kandi ugushwana kwabo kukaba gushwana novuga ngo kurimo gusinda. Hariho gushwana mu buryo bw'amajambo gusa, guterana amajambo, ariko mugabo bobo baragressa abantu, barasinda n'abantu, bakabashwanira kandi bakanabagirira nabi, kubakubita, gukomeretsa abantu. Ukuvuga iyo mugirana ingorane uyu muntu afise ikidaji aca kubita mu mutwe, ibisigaye aza kubiraba mu nyuma, ivy'ingene yagize yihenze yagize. Aba ni babandi bavuga ngo ishavu ryo rikosha kwica wawe, ishavu ryosha umuntu kwica uwiwe. Aba bantu kubera ko ari abantu bakarigwa n'ishavu, ari aba colérique, aba bantu ishavu riganza ritwara, ryagize imbata, ryagize imbohe, ryagize abaja bayo. Aba bantu bafise une agressivité violente. Aba bantu barasinda, barashwana, baragwana, kandi ivyo navyo si vyiza, ivyo navyo ni bibi. Murazi yuko gusinda, gushwana birahombya, uramena ibintu, uramena amateleviziyo, urakomeretsa abantu, uragirani, ugasanga bifise ingaruka mbi zidasanzwe. Niyo mpamvu rero mwumva ko ari faiblesse y'abantu bari colérique. Iyindi ngaruka mbi canke iyindi ngorane bakunda kugira nayo ngo ni yuko usanga abantu iyo bashize no kurayo mu vyiyumviro vyabo, iciyumviro cabo baba bagomba yuko ico gipasa conyene, no kuvuga umengo nibo bonyene ari imvuga kure. N'abantu urumva usanga umengo ico akubwiye ntashaka yuko kurayo, n'umuntu akwereka kumengo ico yagize ingingo yafashe, ico yanditse. Uzobona abantu iyo ariko aravuga mu mugwi w'abantu, muri chorale, mu nama, umengo ikintu avuze ntashaka ko copozwa. Iyo ashize ntagomba umuntu akurayo, ni novuga ngo ni bashira iyo nshize, iyo ashize ntagomba ko ari umuntu akurayo. Abo bantu rero barahari, ni aba colérique, n'abantu usanga bari très ancré dans ses opinions, mu vyiyumviro vyiwe, uko abona ibintu, uko atahura ibintu, ashaka mwese mu bitahure gutyo. Usanga umengo nyine ntashaka yuko wundi avuga, ntashaka ko wundi, umengo wundi nta kure afise, umengo nyene we ni wafise ukuri wenyene, abayumva nyene umengo nyene sinzi. Kandi urumva iyo bitagenze ukoye muca mushwana, gaca umengo wamwopoje, wagizene. Aba bantu no kubahanura biragoye, kurumva ntibahanurika. Wewe uko ari convaincu ko ibintu bitegerezwa kugenda, uko yemezwa muri we yuko ibintu bitegerezwa kugenda, abona ko umengo nuko nyene, nta wundi muntu afise ukuri hirya y'ukuri kwiwiwe. Nuvuga ngo n'Imana abona ko umengo ntimusumvye ukuri, uko abona ibintu nuko nyene, umengo ukuri kwawo niko kuri konyene, ariko mugabo ukuri k'umuntu umwe siko kuri konyene. Ivyo navyo nibaza ko mubizi. Kino kintu novuga ngo ca gatatu muri zino faiblesse, buno bubi, zino ngorane canke ingaruka mbi zo kuba muri uno mugwi w'abano bantu bafise no kameremere muntu yo kuba colérique,
ni uko ngo aba bantu usanga bari inattentif aux besoins des autres. Aba bantu ngo ntibitaho abandi, usanga batababazwa n'abandi, ntibagirira umutwaro abandi, ntibumva yuko bagiriye impuhwe abandi, ntibababazwa n'ubuzima bubi canke n'ingorane abandi bafise, ntibari sensible kubijanye n'ingorane abandi boba bariko baragirana, boba bariko baracamwa, bari inattentif aux besoins des autres. Muri ico gihe rero bigomba kuvuga yuko aba bantu naho umusaba ikintu ugomba yuko agufasha ikintu, wewe ivyo ataco bimubwiye, nta mpuhwe nta vyitwararika. Ushobora kumubwira ngo nashaka uzongurane kwa Mungu amahera amaze guhangana nuko ncandira gusubiza, wowe ukabona umengo mwabivuganye mugabo ugasanga ntiyavyitayeho, ntiyanavyitwararitse, ntivyamuraje ishinga. Ni ukuvuga ntibarazwa ishinga, ntibababazwa, ntibitaho, ntibitwararika ubuzima bw'abandi, uko abandi bamerewe, uko abandi babayeho. Usanga bobo novuga ngo batagirane, abo bantu ntibitwararika cyangwa se ntibarazwa ishinga n'ibyo abandi barimwo bitameze neza by'ubuzima bugoye. Umukristo nk'uyu, tugiye muri bya bintu by'iyobokamana, umukristo nk'uyu ntiyogira umutwaro wo gusengera abandi, ntiyosengera abatarakizwa ngo bakizwe, ntiyosengera mugenzi we ngo ave mu bukene, ntiyosengera ntagira umutwaro, ntiyikorera umutwaro w'uwundi muntu ari mu kibazo ngo yumve ko ahangayitse kubwiwe, yumve ko umengo ashaka kuraba ingene yomufasha ngo ave muri ico kibazo. Wapi, uyu muntu aba ari inattentif aux besoins des autres. Ikintu kigira kane rero yaba gikurikirwa ko ngira ngo na etape ya nyuma muri zino ngaruka mbi zo kuba mu mugwi w'abantu bitwa ngo ni abakolerique, abantu bari muri kameremere muntu yo kuba kolerique, ni yuko bano bantu bivugwa yuko ngo badashobora kwihanganira namba na gatoya intege nke z'umuntu. Murazi ko abantu bagira intege nke, murazi ko umuntu ushobora kumuha akazi mugabo kakamunanira gukora, ugasanga ari incompetent, nta mwete ntaki. Rero bano bantu burya ngo ntibagirane, ngo ntibihanganira faiblesse y'abantu, ne supporte pas la faiblesse. Wewe ni ukuvuga uyu muntu nk'umunyeshure amwigisha akabona yaravyigishije, mugabo uyu munyeshure yamubaza akabona ntabyo atora, uyu muntu ntashobora kubyihanganira. Abona umengo nta mpamvu iriho yotuma udagirane, utabimenya, udakora ibyo agomba yuko ukora. Umengo ntatahura impamvu wewe ushobora kunanirwa no gukora ibyo yarakwiteze. Aba bantu rero ngo ntibashobora kwihanganira namba na gatoya faiblesse y'abandi, intege nke z'abandi, ukunanirwa kw'abandi, ukuyoberwa kw'abandi. Ibyo ngo ntibashobora kugirane, ntibashobora kubyihanganira. Aguhaye business ngo dandaze hanyuma ugahomba, ico kintu nticumvikana kuri we. Abayumva umengo n'ubufyinye, abayumva ko amakosa ari iwawe, nabona yuko ari intege nke, wagize faiblesse, byakunaniye, byaguciye mu myanya y'intoke, byaguciye mu ryahumye. Uyu muntu wibwe telefone, murabona ko ari abantu bakunda kwibwa amatelefone cyane. Wibwe itelefone abona ko wewe ari urwangara rwawe, ntabona yuko bitahuritse byumvikana, abona yuko umengo wewe wagize urwangara. Muri ico gihe urumva nyene yuko bibigize bigoye kwijustifia, kwisigura imbere ziwe, kuko ntakumva, ntagutahura, ibyo bintu ntagirane, ntibyinjira mu bwonko, ntibyinjira muri la tête, ntibyinjira muri cerveau. Uravyumva nyine ni hatari. Aba bantu rero iyo defi barayifise yo kudasupporta la faiblesse des autres. Hanyuma kandi mu kindi kintu badasupporta, badashobora kwihanganira ngo ni amarira. Abantu barira abonye ngo umuntu ariko ararira kubera ko ababaye, yabuze uwiwe, yahombye, yagize ngico kintu ntibacumva. Babona umuntu ariko ararira bamubona nk'agahabwa, bamubona nk'igitangaro, bamubona nk'umuntu ariko arigirisha, bamubona nk'umuntu umengo ntakomeye neza mu mutwe. Ariko namwe iyo muva murakunda kurira ntuze bega, akantu kose gakomye ngo nukurira. Ni ukuvuga wewe kurira kwawe
mu maso yiwe akubona nk'umuntu udakwije ubwenge, akubona nk'umuntu udakomeye neza, akubona nk'umuntu nyene sinzi, ibyo ntashobora kuvyihanganira, ahubwo yoca kwongeranya neza, akakwongeranya kugeza igihe ngira ngo uza guhora ubujijwe nuko agize nuko akongeranije. Tuba bivana n'uwo uriwe nico urico kuriwe uyo muntu w'umukolerike, agushoboye aba yumva nyene umengo ahubwo yokongeranya sawa sawa, ntiyihanganira abantu birizariza. Nimba nk'abana kujya kuntu basinda bashwana, umwana akarizwa n'ubwo ari bwo bwose utwari two twose, uyu muntu w'umukolerike ntiyihanganira abantu bakunda kwiriza, ntiyihanganira abantu bakunda gushira imbere amarira, uri kurarira kubona nk'umuntu umengo sinzi. Nibutse umuntu umwe kandi ndakeka yuko ndabyo ibyo nibuka kuri we, ndakeka yuko uyu muntu yari ari muri abanyene, ni umupasiteri umwe. Iyo mupasiteri umwe yagiye mu gikorane kiraho, hama ngo abantu bose ngo bararira, ngo n'abarevera ya pasiteri no kuvuga bamusumbya urwego iki, aho hantu nyene yari yagiye mu gikorane ngo bararira, ngo imyuso irabarenga abantu bose ngo stade yose. Hanyuma rero nawe ngo mugabo bagoma hagaze ngo yumye nk'ubwo gusa, kuko wewe nafise amarira nta ni mafise sinzi ico bakugira ngo arire, ntibyo ngira ngo mbera ko wewe ngira ngo arira sinzi. Hanyuma rero gikorane giheze batashe, ataza arabwira abagenzi be barekume ngo ariko ngo mwabonye bijya bintu kanuze biga, ibikibuga cose ngo badutse bararira, umwosoro urabarenga, yemwe abantu bose bamenye ngene ngo babuze umuntu. Nani ngo namutama ngo nawe ngo nabonye yareze mutama rero kuvuga mwungere wa mbere canke révérend pasteur atwara no vuga ngo mission. Nani ngo namutama ngo nawe ngo yagiye ngo ararira. Numva ivyo bintu uyo mu pasteur nari mwibuka mana ntavyumva ntiyavyereka ingene abantu bose bashobora kurira n'umutama nta mwungere wa mbere akarira amosozi agatunduguta. Murumva rero abo bantu ntibashobora kwihanganira namba na gatoya ibintu byo kwirizariza. None rero nuko murumva yuko abantu ibyo ni bimwe mu madefo. Ibaze nk'ubu naho uri kwarira ukurira kubera ko wababaye watuntujwe n'ibyabaye mugabo wewe abona ko umenga ivyo nta mpamvu yo kwiriza. Aba bantu kandi ngo n'abantu bari violent, ico kintu cyo kuba bari violent, abantu bakolerika iyo yashavuye bamaze kubona hari ayo bwambe ko hariyo aggressivité violente, ko aba bantu bashwana bakara kandi basinda, akubita asekura akubita atababarira. Abantu rero ngo bari viola, barakomeretsanya barababazanya, urumva nyine nta mpuhwe nta ikigongo baba baragihaye imbwa zarakiriye. Murumva ko ari hatare kandi ngo aba bantu rero ikindi kintu naco kibaboneka ko ngo bari pe esthétique. Aba bantu nta bintu byo kwiryohera mu nyambaro ngo bambare neza, imyambaro igezweho, impuzu zigezweho, iki niki, ari nk'umukobwa canke nk'umugore bya bintu byo gusokoza imishatsi, byo gusiga ibi na biriya, inzara n'ibindi ngivyo bintu nta mwanya babifitiye. Usanga n'abantu nyene ndavuga ngo banukiwe n'ubuzima, ibintu nyene nk'ibyo. Ari umuhungu canke ari umugabo usanga wewe nibisanzwe, yambaye ibisanzwe, ugasanga nyene ivyo ntibimuraje ishinga ntibigizene, kubera ko twabonye yuko ngo abo bantu n'abantu bari autosuffisant hariya muri avantage yabo, babona ko bari autosuffisant. Muri ko kubona yuko rero bari autosuffisant atacu bakenye, nico gihava ku rundi ruhande kibakwegera gusanga bobo akantu kose nako barakantu nyene novuga ngo kabayabaye gasanzwe, babona yuko kameze neza atangurane bikwije atakibazo bafise. Ariko mugabo urumva nyene hari ibyo usanga byabakwegeye mu kuba pe esthétique, ugasanga nta suku, ntibashaza, ntibasa neza, usanga nyene bambara nk'abagisa n'umwavu, ugasanga no koga bashobora no kutoga kuko ababona ko wewe bimuhagije, uko ameze bimuhagije. Ivyo bindi byo kugira umengo ni ibintu umuntu aba akararondera kwemeza abantu, gutyo usanga rero ivyo abona ko bimuhagije bitumye wa muntu adasa nuko societe yari yifuza kwasa. Ugasanga bo babona yuko umuntu asa nabi, bihi watamerewe neza, ataberewe. Ibintu nyene nk'ivyo intuze ya nyuma, defo ya nyuma ni yuko ngo abantu usanga bafise froideur et sans émotion. Froideur no kuvuga ni kwa kuntu usanga umuntu navuga ngo akauka, akiyumya, akikausha, no kuvuga akaraba hirya kandi hari hakenewe ko atabara, hari hakenewe ko yintervena,
arabonye ko kuri mu bibazo, arabonye kuri mu ngorane, arabonye ko abantu bariko barashwana, hanyuma ugaca hitamo kugira ngo kwikawukira, kwihorera, akabigira nkaho mengo nta biraba. Ibi navyo urumva bigaruka muri ya ntuzo twabona yuko uyu muntu aba ari inattentif aux besoins des autres. Uyu muntu rero kuba ari inattentif aux besoins des autres, kuvuga yuko hari igihe kimusanga yikawusha akirabira hirya, ntababazwe, ntarazushinga n'ivy'abandi bariko baracamo canke se n'ivy'abandi bagomba yuko yantervenamo, aserukamo, atabara, agira ico akoze kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko ugasanga n'abashinga agirane ngo yigirira iyo froideur no gukonja, agaca agirane yiyumanganya akirabira hirya nkaho nta n'uhari. Kandi ngo nuko ikindi kintu naco ngo tubonye nuko bashobora kuba bamera nk'abantu batagira emotion, batagira ibigumbagumba, batagira urukundo muri bo. Usanga umengo nyene n'abantu bumye, abantu babumye. Usanga n'abantu mengo bavuga ngo imitima yabo ikomana nk'ibuye, imitima yabo igumye. N'umuntu urukundo rwiwe ntiruri romantique. Aba bantu ntibaba romantique. Ufise umugabo cyangwa umugore ameze gutyo, ntuhabwe umurondera kwiga kuvuga ngo muzoja ngo umuntu uzeye muri za saga plage hirya no hino guterurana kugira nivyo nta mwanya bifitiye wewe. Nta abari umuntu atagira ibigumbagumba n'ibishobisho, ibyo we nta mwanya biba bifise muri we. Ekaye habanamba urumva n'umuntu nyene ari sincere kandi ari seriye kukunge nameze aba yumva nyene umengo ivyo nyene by'uwiwe nivyo bikwiye kugira nivyo bikwiye kubaho kudomina. Uyu muntu rero ngo aba ari umuntu sans emotion, ibishobisho, ibigumbagumba, amarangamutima wapi usanga yarakawutse. Usanga byari nabyo kumavuga ngo za sheri za shosho za bizu za baby za yandi za lollipop za sweet. Ivyo nta mwanya babifitiye, naho kumbure byoshika akakoresha ngo mwubakane, azana umugambi uri strict akavuga ati imeze uko ushatse uraza, ushatse ukareka. Wewe nta bintu by'intuzeye, nta bintu no byo kwisemba, nta usanga nyine urumva nyine abo bantu nuko nyine bameze. Ugasanga aragukunda mugabo nyine nimba bibaza ngo kugukunda ngo bizotuma aguma azabikubwira iminsi yose, abikwereka iminsi yose, ntibiheza ngo bigire ntibipase. Hari umugabo umwe yifashe nyifato mwene iyo nigeze kumva muri bya bintu by'intahe, yakundanye n'umugore, mugabo wewe ngo bakiri muri fiançailles kubera ko yarazi yuko atakintu kizotuma umukobwa aryoherwa, akamwemera, akamwishimira. Uyu mugabo yari yaranjije muri fiançailles, arambona kuvuga no gutera imitoma, sinzi amajambo y'urukundo, ni amajambo yo kureshanya aryoshe urukundo, akamutaka, akamutera amashurwe ko ari mwiza, aberewe, agize nte, akamwandikira buri mwanya yama message, yama apere ntirirenge ye ibintu ngo biraryoha. Umukobwa aravuga ati yo urukundo nashaka none. Kumbe uyo mugabo naho abigize mu by'ukuri siko ameze, abigize kubera yuko azi yuko muri fiançailles mu bihe byo kureshanya ariko nyine bimeze. Ariko mugabo mu by'ukuri ko wewe ameze, temperament yiwe, kameremere muntu yiwe uko nimeze, n'umuntu ibyo bintu byo kuba romantique, ibintu by'ama emotion, ibintu by'ibigumbagumba, by'ibishobisho, by'ibisantima, by'ibiki, by'amarangamutima, ibyo nta mwanya bifise muri we. Hanyuma rero barubakana, bamaze kubakana wa mugabo aca arikata bya bintu byose arikata. Umugore araraba none kubera iki barabana umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, kumbirenga ngo bizohinduka ni stress y'ubuzima. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, barashika mu myaka 10. Umugore araheba ararambirwa ati erega wa muntu arampinda jingira ngo yarosa handi data wanje ahora yinyavya yamajambo yahora ambwira ngira ngo afise ubundi muntu ayabwira, aza kunshikira ngaha muhira wewe yamajambo atana rimwe asigaranye. Umugore rero atangura kubwirane kwikazakaza, yishwanisha ngo wewe urampenda, ngo urankunda ariko mugabo ntunkunda, kera warankunda ariko ubu ntukinkunda. Tuvugisha ukuri ye kera atangwa kumwibutsa ngo kera wahora ugira uku, wahora umbwira uku, wahora ugira uku, wahora. Umugabo aca umviriza rero mata twumvikane neza kandi twubahane. Narakubwiye ko ndagukunda, ndagusherisa, ndasubira, ndagira n'ibintu by'uburofa byose ndabivuga il y a 10 ans ndabikubwiye. Kugira nakubwiye ko ndagukunda, nakubwira ko ndakwemeye, ndakwakiye mu buzima bwanje.
n'ubu niko bikimeze. Nibyahinduka nzokubwira ko byahindutse, mugabo aussi longtemps que naragaruka ngo nakubwire ngo vya binini nakubwira byarahavuye, gumizaho bijya biracahari. Ibyo binini by'uburofu uri kuraza navyo bindi ngo zasharishire zande yandi, ibyo nta mwanya ndabifitiye. Ndagukunda, nta wundi mugore uramfatana, nta handi hantu barakubwira ngo ndacayo ndagira uku. Ibyo nakubwiye sinigeze nza kubikurayo, nabigumijeyo biracariyo, nibijya nyene nibyo bigihari. Ibyo bindi nitwo vyamamwe jewe nta mwanya ndabifitiye. Umugore Lambe yararize numbaze mbwa twabonye ko mu bana bakorerike ngo ntibihanganira ibintu byo kwirizariza. Urize yo abaca gutabira cyane gose ahubwo akakomeka neza akagukingira inkuba, ukabona kurira rero nyakurira sawa utiririshije. Hariho umuntu yagiye kuburana iyo mbari muri commune Rugazi, hanyuma rero ngo baramwagiriza ngo urumva nyakubahwa mucamanza ngo yankubise amakofi 5. Wapi? Uwo mugabo nawe imande yiwe arambesheye, namukubise amakofi 3 aca mukubita 2 ngo ubu rero navuga 5. Arakwiyata. Abuze ngo yankubise ingumi 3 yamukubise ingumi 1 yaca mukubita 2 zisigaye kugira ngo zice ziba 3. Ubu rero nyakubahwa mucamanza ubu rero murayiboye nazikwije navuge rero nabandaye. Urumva rero ari abantu uza ibintu byo kwirizariza acagira atagukingira inkuba sawa kugira ngo rero urire rero byakutosha. Nuko rero none rero aha niho tugomba tugarukirize kino kiganiro cacu. Nta magwa arahogwa, kuvuga menshi siko kuyamara. Tuboneye hamwe kameremere muntu y'abakolerike, abantu bakaza ishavu kandi basinda bashwana, batihanganira ibintu by'intege nke by'amafaiblesse y'abandi, ibintu byo kwirizariza n'ibindi byose dushoboye kubonera hamwe. None mbega uravye wewe ibyo tumaze kuvugana muri bino bice bibiri, kwasigaye ibindi biganiro bibiri ko twabonye ko tuzorabira hamwe kameremere muntu nkuru zine. None muri zino zibiri tumaze kubona cyangwa se no muri ino tubonye, nimba iyindi y'ubwambere utayibonye, mbega wewe usanze uri umuki, usanze uri muri uno murwi? Nimba uri muri uno murwi ukwiye kuraba neza ugashimangira izi nyungu zo kuba muri uno murwi. Mugabo izi ngaruka mbi, aya mafaiblesse, aya madefo akunda kuboneka ku bantu bari muri uno murwi w'ikameremere muntu yo kubakorerike, wewe ukwiye guharanira kugira kuvyirinda no kubigwanira. Kuko nubwo biruko tubabwira gutyo, umuntu arashobora kwikontorora, arashobora kwimetriza, arashobora kugerageza uburyo bwose iyo amaze kumenya ngo jewe ndi mu mugwi w'abantu bameze gutya, kandi abantu bameze gutya bikunda kubagora, abantu bameze gutya bakunda gukarigwa n'ibi. Iyo umaze kumenya umugwi urimo, wewe ucuharanira gushira imbere yama avantage ariko yama defo yama faiblesse, kubera ko umaze kuyamenya kandi ukabuzi ko ari amadefu. Nta muntu yonezerwa no kugendera mu madefu, no kugendera mu ngaruka mbi, mu bitameze neza, mu bubi. Ubwo bubi rero nibwo ucuhangana nabwo kugira ngo bikunde ubane neza n'abantu, kuko ntibizokunda yuko uronka isi ubamwo irimo abantu bo muri uwo mugwi bonyene, ntibizokunda. Kubera ko bitazokunda rero, bigusaba yuko wewe uyu mugwi urimo w'iyo kameremere muntu y'abakolerike, bigusaba yuko nawe uhangana nuko kuntu izo ngaruka mbi zishikunda kuboneka kuri abo bantu bakolerike. Ni wahangana n'izo ngaruka mbi rero z'abakolerike, bizoheza bizokunda yuko ushira imbere gusa ayo ma avantage, komsa ubuzima ugende neza, ubane n'abantu neza, ubuze n'abantu neza, mwumvikane ibintu bigene neza. Nuko rero nkuko twabivuze, nta magwara ahogwa, kuvuga menshi siko kuyamara. Aha no tugaruka kino kiganiro utuntu n'utundi cacu cuno munsi, tuboneye hamwe uyu mugugira kabiri w'ikameremere muntu, ingene umuntu aba ameze, ibimuranga n'ingene yovyifatamwo. Naho utaha mu kiganiro utuntu n'utundi c'ubutaha, mwari mutarabanye na jewe Jean Dumani Rambona, sanzwe ndabatunganiriza bino biganiro nkabibashikiriza. Mwebwe bashasha tubahamagarira, tubatera novuga ngo intege, tubasaba kwiyabonesha mugafyonda kuri sabone canke subscribe bivanye n'urimi telefone yawe irimwo, kugira ngo bikunde uzoze urakurikirana
ibiganiro byacu, naho ubutaha mu biganiro bindi bitandukanye bibanga kuri no rubuga, mbere na kino kiganiro dusigaje cyangwa se mbihabwa ibiganiro bibi dusigaje muri kino cigwa cacu, kuko tuzorabira hamwe ibiganiro bine. Ubu tuboneye hamwe ibiganiro bibiri, hasigaye ibiganiro bindi bibiri kuri kino cigwa kivuga kuri kamere muntu ingene imeze. Tuzosubira n'agahwana.